muri byose na hose ni mwame mukenguruka kuko ari Imana ibashaka ko muri Kristo Yesu. Nyene cyubahiro Mana mushobora byose, nyakubahwa cegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, ba nyakubahwa mugize inama nkuru y'inararibonye n'abatambukanyi banyu, ba nyakubahwa mugize ubuserukizi bw'umugambwe, nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wanyu, nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa muhuza w'abarundi n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa mugize ibiro by'inama nshingamateka na nkenguzamateka, nyakubahwa bashingamateka, nyakubahwa abakenguzamateka, nyakubahwa ndongozi murongora inzego z'ubutungane, nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Gitega watwakiriye ngaha, nyakubahwa ndongozi zinyuranye mu bisata by'igihugu, nyakubahwa munyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD ngaha muri iyi ntara nziza ya Gitega n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa muserukira amadini ngaha mu Burundi, nyakubahwa muserukira imigambwe yemewe n'amategeko ngaha mu gihugu cyacu mwaje kwifatanya natwe, nyakubahwa mwese murongoye ibisata binyuranye mu buzima bw'igihugu cy'u Burundi n'abikorera utwabo, nyakubahwa mwese bene gihugu mwaje muri iki gisabisho cyo kuri uno munsi, ubwa mbere mbanje kubaramutsa amahoro y'Imana ibane namwe. Ntivyoroshe muri iki gihe yuko umuntu yoronka ijambo avuga kiretse ijambo ry'indemesho, indemesho kuko twese turagandaye. Iyo tugandaye rero ni igihe c'amageragezwa, ni igihe haba ibitsitaza vyinshi, kuko umutima naho wokwemera ukavyakira, umubiri uguma nawo uremereye ugahava ukaremera umutima. Nico gituma atabundi buhungiro mu bihe nk'ibi tuba dufise atari ukuja mu Mana tugafatanya igisabisho kugira ngo dutsinde amosha mabi, kuko igihe nk'iki nico gihe c'umugwanizi shetani. Rero ndakenguruke cyane umugambwe CNDD-FDD wamaze kutumenyereza igisabisho nk'iki gihuza amadini yose ari mu gihugu cyacu, ndetse kiri mu bimenyetso bikomeye sogokuru wacu yadusigiye. Baratoye icivugo ciza, icivugo cyo gukenguruka, dukengurukira Imana mu bihe ivyo ari byo vyose. Imbere yuko rero nagira ngire ico mvuga, reka n'ubundi subire kubagora, tubanze duhaguruke umwe wese agira agasabisho ashikirije ku Mana muri ibi bihe turimwo. Murakoze cyane. Ubwa kabiri nagomba mbanze
ndabashikirize indamutso y'umuvyeyi w'umuhisi sogokuru mama Buntu yantumye ngo ndabaramutse. Yari yipfuje ko yohashika ariko mu bihe mwene ibi utugorana ntitubura murabizi, ariko yavuze yuko yifatanije natwe mu gisabisho kandi nawe nyene yaturemesheje avuga ati dugube dukengurukira Imana ntitube nk'abantu bijiriwe nk'abatazi Imana, nk'abatazi yuko vyose ari integuro y'Imana. Koko nk'uko yabintumye ibi vyose turimwo ni integuro y'Imana. Nagira sabe mwese bene gihugu abarundi twese ko twokwifata muri ibi bihe koko nk'abantu bamenye Imana, bazi yuko Imana ifise indinganizo. Tweho rero dukwiye no kunezerwa cyane kuko Imana yaratugiriye ubuntu. Yaratugiriye ubuntu kuko ibihe nk'ibi twari kuba turi mu mwijima, none Imana yaratugiriye neza iturungikira mpwemu nziza iduha umutima wo kurema. Twese rero tubaguma turemye. Ibi turimwo koko n'indinganizo y'Imana. Nagira gatoyi ndabibutse kugira ngo mubone yuko koko iki gihe ari ico kengurukira Imana twebwe turabarundi ku buntu yatugiriye. Sogokuru wacu ntiyagiye mu buryo busanzwe abandi bagendamwo, kuko Imana yarabiteguye neza iciye kuri we nyene, yarayisavye iramwumvira. Murazi neza yuko kuva amatora y'ibihumbi 2015 aheze twese yaciye atumenyesha kandi turavyemera yuko manda yo kuva mu 2015 gushika mu 2020 ari manda y'Imana. Koko yaciye ba manda y'Imana kuko uravye Imana niyo yaciye yakira ubukizigenza mu gihugu cyacu. Ivyo yavuga vyose musubiye inyuma mukavyumviriza mukabizirikana musanga yari mpwemu y'Imana, kuko ivyo yavuga vyose vyaca bishika. Murumva ko atari umwana w'umuntu ameze nkatwe, murumva yuko yari yamaze kuja mu mpwemu y'Imana. Imana rero iramuyobora, arabitegura ingene azogenda kwicarana nayo atuvamwo. Koko Imana yarabiteguye, abarundi ntitwakwihebura, kuko tuvuze ngo twihebure uwo cyayumvira naho ko Imana ari yipanga ibintu iyici muhamagara kijya gihe naho tuba tugeze hehe. Twiyumvire niyo yacivuga iti ngo wicare ngaho impande yanje tugira dutangura amatora, mwibaza ko vyari kugenda gute? Ariko Imana iramuyobora, iramubungabunga, iramuhamagara meza, aratunganya neza igihugu gushika naho atunganya n'uzosigara araremesha abarundi. Je nagira ndababwire, jewe yagiye yashikirije icumu ndavyemeza. Yarashikirije icumu, aranshikiriza isezerano Imana yahaye abarundi, ararishikiriza kandi arambwira ati nawe kurya narigendeye nawe uzurigendere. Aranshikiriza, novuga nti niyo koko niryo cumu yashikirije, kuko yarampaye ubutumwa tuzoza turahanahana twese.
nuvuga ko igihugu cyacu isengesho twagize tugasaba Imana, Imana yaratwitavye kuko yagiye mu buryo budasanzwe. Muravyibuka twari ngaha nyene aho imbere y'igicaniro, aho yasengera indongozi nshasha zatowe, agasengera n'indongozi bakoranye, kandi akavuga ati, agatanga impanuro zitari nke, akanavuga yuko ahejeje kutwatira. Hari ngaha nyene. None ga yemwe iyo Mana yakoze ivyo vyose ntitwayikomera amashi? Eregiya dasiga aturemesheje, uno munsi tuba turi mu kajembegete. Ubumwe wese aba ariko yiyumvira ivyiwe, mugabo raba abarundi twese turaremye. Ubu rero n'igihe turavye ingene bimeze, n'igihe cyo kugira umwizero, turavye ingene tumerewe. Sogokuru wacu Nyiricubahiro Petero Nkurunziza adusize heza, kandi nawe agiye heza kuko yari yarahakoreye. Ntitwomukurikiza rero amarira, kandi tuzi ko agiye heza, na twebwe adusigaranye igihugu ciza. Sogokuru wacu yaratwungiye ubumwe, yatungiye ubumwe mu gihugu cyacu, kuko wewe yari yatoranye igihugu cyabaye umusaka. Abarundi batari bagikundana, abarundi batakunda igihugu cyabo, abarundi batari bafise umutima wo kubaka igihugu cyabo. Ariko yarabanje arakuraho amacakubiri yari yaramunze igihugu cy'u Burundi. Hariho amacakubiri y'ubwoko, arasaba Imana iramufasha, aratuja imbere, araduha akarorero, ndetse yaduhaye akarorero koko kuko ari mu Barundi bakozwe ko n'amacakubiri y'ubwoko, kuko yabuze umuvyeyi wiwe muri izo njyane zabaye mu gihugu cacu. Yarafashije Burundi turava mu macakubiri y'amadini. Kw'isi ni ibihugu bike amadini ahurira hamwe akamara iminsi ariko asengera hamwe. None nimurabe ngaha mu Burundi twese twaratahuye kumwe kw'abakera yuko dufise Imana imwe rudende, twese tugahurira hamwe turi mu madini adasa, mugabo twese twasanze dusenga Imana imwe yadusigiye ubwo bumwe mu madini. Nimurabe ingene mbere turiko turubaka n'igicaniro kizoguma kibungabunga isezerano Imana yadusezeraniye twebwe Abarundi, twese tuzohora duhuriramwo turi amadini yose, tukengurukira iyo Mana twongera tuyisaba. Yaratwungiye ubumwe hagati y'abakuru n'abato. Aho hambere ubaye mukuru wabukizi wanyu wacuruhukira Bujumbura, yaratuzanyemwo ubumwe, arakundisha indongozi wabo, barahubaka, baguma bafitaniye ubumwe budacikana niyo bataye uruzogi. Yadukundanishije atwungira ubumwe mu bikorwa rusangi. None asize igihugu cacu ubumwe bwigaragaza, atari ubumwe bwo kumunwa. Sogokuru wacu yadukundishije igihugu. Abarundi twari bagiye ko turi Abarundi, aratwigisha kuzirikana igihugu cacu kugira ngo dushobore kugikorera. Yaratwigishije kwiga igihugu cyacu caremwe n'Imana, kandi ariyo tuzokwama dushira imbere mu byo dukora byose. Aratwigisha gusenga no gukenguruka. None rero nimurabe, uravye mu 2005 gushika uno munsi igihugu akidusigiye gisa gifise ishusho nziza cyane.
yarakoze ibikorwa bikomeye cyane, kuko shetani yari yariziziye Uburundi, none asize abaciziziwe na shetani ari bake cyane. Erega biziziwe na shetani baracariho, kandi tubandanye gusenga tubasengera kugira ngo nabo nyene iyo nyosha mbi ibavemwo. Ubu shetani biraboneka kuri kwirava mu bantu, kuko iyo bitaba ivyo ubu yari guca yiganzira Uburundi. Mugabo murabona yuko dutekanye. Abiganziwe na shetani nabo nukuguma tubasengera, tubahanura, kandi turazi neza ko tuzobishobora. Sokuru wacu adusize tutari imfuvyi, kuko yasize aduhaye Samuragwa, kandi aramubashikiriza mwese. Mu Burundi bwose ntataciye, ariko arabereka ubuzosigara araduza ikivi yari yatanguye. Kandi abarundi bose ndakenguruka ko bafise umwizero, barafise umwizero wakazoza, kuko twari twaramenyeranye twese dusangiye ijambo, dusangiye n'ikivi. None rero bene wacu Barundi, uno munsi harageze ko tuzirikana iragi adusigiye, kugira ngo ntirize ribe imfagusa. Ivyo yadusigiye ni vyinshi, akarora yaduhaye ni kenshi, ntitwabivuga ngo tubimare. Ariko ragira ngo ndababwire yuko icambere rutegerezwa kuzigama iryo ragi giwe. Ikizoranga Barundi yuko twazigamye isezerano Imana yari yamusezeraniye ko twasigaranye koko iragi giwe. Ikizoturanga rero ko twabaye abigishwa biwe beza, nuko tuzogumya ubumwe adusigiye. Ntihagire umurundi azosubira kwiyumvira ubumwe. Duhamagare mutima mweranda n'abagifise imitima igumye, ibafashe baronke imitima yoroshe, dushobore kwengengana mu bumwe nk'abavukanyi. Murazi yuko hari shetani nta kindi rondera atari kitandukanya Abarundi. Mugabo mutima mweranda yaje, nta kindi tuzokora atari kurondera ikiduhuza. Nihagira ivyo twopfa kuko turi kwisi, twengengane, duhanurane, mugabo ntituze rusubire gucanamwo. Ikindi kizoturanga yuko twagumije iragi giwe no gukunda igihugu. Ntituze twemere uzosubira kudusamburira igihugu cacu, ahubwo iki gihugu cacu tucubake. Dukunda igihugu cacu, dukunda Abarundi bene wacu, niho tuzoba tugumije iragi rya sogokuru wacu adusigiye. Ikindi kizoturanga nuko tuzoguma ku kivi, ndetse niryo jambo rya nyuma yadushikirije ngaha nyene. Yavuze ati mwubake mugavye. Arazi ko Burundi ari igihugu kiryoshe, igihugu amakungu ahurumbira, abafise igikenye mbere bashaka gutwara ku nguvu. Ariko yaravuze ati iki gihugu kizotubera umugisha, nitucubake kandi tugume tugihagarariye, kugira ngo ntihagire abazokitwononera. Rero kuri iryo ragi giwe tuve hasi twese, dukuru ubunebwe. N'uwarafise ubunebwe avuga ati kubera iragi rya sogokuru Petero Nkurunziza, kuva ubu ndakuye amaboko mu mpuzu, nje ku kivi, twubake igihugu cacu, dutera imbere. Murazi yuko twahamagaye Imana muri Burundi kugira bariyo nyene yifatira ibe kizigenza w'Abarundi. Nayo mukaba muzi yuko Imana idakorana n'ibinebwe, Imana ikorana n'abahizi. Rero natwe tuba abahizi twese mw'iterambere. Muri urugendo turimwo rero, nkuko nabivuze, yaransigaranye icumu, no kuvuga yuko yaravuze ati ivyo Abarundi bizobagora murabaza uyu nshikirije icumu Ndayishimiye.
none rero murabona yuko kurongora igihugu atari igikorwa cyoroshe. Nagira ndabasabe yuko Barundi kutwengengana aba ariko tugamburukiranira, tugira umutima ukumva ko twese twogira urunani tukubakira hamwe igihugu cyacu twese, kuko twarabonye ko turi kumwe bishoboka. Nico gituma nagomba kubasaba yuko twese twogira urunani koko ibibazo bidushikiye tukabitorera umuti twese turi kumwe atagutatana. Nagira ndabasaba ikindi cya kabiri ko mwobandanya munsabira ku Mana, kuko iki gikorwa nticoroshe. Kwiyumvirira abantu igihugu cyose ntivyoroshe, kuko umwe wese arafise ivyiza akeneye, ubundi ivyiza akeneye. Kugira ngo vyose ndabibone ntivyonyorohera, muga ndabasavye munsabire ku Mana kugira ngo ndonke ubwitonzi bushobora gutuma mwese ndabatunganiriza atamwana n'ikinono. Gusenga no guhozako ijoro n'umurango dusenga, kandi dusengera igihugu, dusengera bene wacu Abarundi, dusengera n'indongozi. Mu guheraheza nagomba gusubira gukenguruka, nkengurukira umugabo CNDD-FDD wateguye iki gisabisho cyo muri iki gihe kigoye c'ikigandaro, kugira ngo twiyegereze kusumba Imana, kugira Imana nayo ituremeshe. Ni muri iyo ntumbero nagomba gusaba abagumyabanga iyo bava bakagera yuko iri ragi sogokuru adusigiye twomara iminsi 30 turizirikana, turabiragi kugira ngo ntituze duhemuke, ntituze tumuhemukire. Ahari we wari kumwe n'Imana, duhemutse Imana izoba yabibonye, kandi ico gihe Imana nayo izotugirira kumwe kwa Abanyisirayeli bagenda imyaka 40 aho bari gushobora kugenda iminsi 40. Ndabasavye rero abagumyabanga mu mariyo minsi 30 muzirikanira gigiwe kugira ntituze twigere turitirimukako. Reka nkengurukire mwese ndongozi zinyuranye mwaje kwifatanya natwe, mwaje muva mu mihingo myinshi y'igihugu. Nkengurukire cyane cyane abashitsi abatumire batari no mugambwe CNDD-FDD, babonye yuko twese tugize umuryango umwe, turi mu gihugu, turi umuryango, hanyuma bakaza nabo tukifatanya ngaha tuyegereza Imana gusumba. Aha tuhakuye imigisha, tuhakuye kurema. Ndabakengurukiye cyane rero abavuye kure n'abavuye hafi baje kwifatanya natwe.